igikorwa tuje gukora ntabwo ari twe twagitanguje, cyatangujwe na Yohani uwo bita ngo ni umubatizi, aho yasemerera agenda kuri hose abwira abantu ngo bihane ibyaha byabo. Yesu nashimwe. Hari ikintu udashobora gushobora iyo utarabatizwa. Iyo umaze kubatizwa mu mazi menshi, hari ibyakunaniye bishobora kuca bikunda noneho kuzamuka ukabiheba. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ntabwo kubatizwa ni intambwe ya mbere yo kugira ukorane n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntushobora kubatizwa wararonse inkomezi. Yesu nta gitangaza na kimwe yari bwakore, kandi nawe ubwiwe yari Imana. Yagiye gutangura gukora ibitangaza ari uko abatijwe. Ngo mpwemu yera niyo yaciye agira gute amuzako. Yesu nashimwe. Ntabwo naje kubabwira ngo muje ngo mugiye guhura n'intambara, ngo mugiye guhura n'ibikomeye. Oya, mwahora muhura n'intambara, mwahora muhura n'ibikomeye bikabatsinda, ariko uno munsi mumaze kubatizwa muronka inkomezi. Icyo muzohura naco cyose muzokinesha, kuko muzoba muri kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo naje rero kubatera ubwoba ngo iyo umuntu ngo abatijwe ngo aca atangura kurwana n'ibisigo. Ibisigo byahora bigukubita ubu byose ugiye kubinesha mu izina. Ubu rero mugiye kugira imigenderanire myiza n'umwami wacu Yesu Kristo, aho ugiye gupfana nawe ukazukana nawe. Muri kamere mere yahora zikuganza, izo zigiye kwiruka, kubera ubu mugiye gukorana n'umugabo adasanzwe, umugabo ari hejuru ya byose, ari we Yesu Kristo. Ubu rero ntabwo ngaha mwarabwiwe byinshi, mwarumvise. Ubu novuga ko ari umushinge, n'umushinge mugiye gutangura. Mugiye gukora ibikorwa bidasanzwe, aho mugiye gusezerana na Yesu. Ntabwo naje kubabwira ngo musezerane ngo muzokorera ngo Imana gushika ngo gupfa. Mwebwe ntabwo muzopfa, hapfa umunyabyaha. Yesu arashimwe cyane. Nimuze musubire kwiyumvira ko muzopfa. Mwe nimuzopfa, muraza gusezerana n'Imana ati tuzokorera Imana mpaka gushika ugize gute agarutse kubajyana mukiri bazima. Ibyo gupfa mwebwe mu bazopfa muragize gute muravuyemo. Wibwira ati ndavuye mu bazopfa singipfuye. Ntabwo gipfuye rero wewe mu izina ngupfanye na Yesu uzukanye. Mwarabonye wazutse yasubiriye guhwera, uzutse nusubira gupfa. Yesu nashimwe cyane. Rero tugiye gusenga Imana, Data buja mushobora byose, uri Imana nziza kandi ugira neza, ntawe uhwanye nawe. Ngabo no munsi bagiye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemo yavuze ngo nukuri ndababwire, utavutse ubwa kabiri ntabwo azobona Imana. Noneho bagiye kuvuka ubwa kabiri, aho bagiye kugira amasezerano meza n'umwami wacu Yesu Kristo, aho bagiye gupfana nawe bakazukana nawe. Ni igitangaza bigiye kuba muri aka gatondo. Yesu reka rero umanuke iki kiyaga, Data buja ndagendeye amaraso ya Yesu Kristo, aho bagiye kibirengeye kuyatambukiramo. Reka Data buja ibyo bakoze kera, ibyo bakoze mu butamenya byose ubanza ubibabarire. Reka binjire muri Yorodani arabera. Reka Data buja ubaye inkomezi zidasanzwe zo kuzotsinda ibyahora bibatsinda byose. Reka ubamanuremo inkomezi zidasanzwe aho bagiye kubatizwa kuri iki gitondo. Data buja ubaye inkomezi zidasanzwe zo kuzozamuka mu mirimo yabo, aho bamaze gusezerana nawe ko bazokora gushika ugarutse kubajana. Reka Data buja ntihazagire n'umwe azogaragara muri aba ngiye kubatizwa abayotsindwa n'urubanza, ariko Data buja ubandike mu gitabo cy'abuzoza gutora wa munsi uje gutora ishengero ryawe, maze bagaragare baje gusanganira. Data buja urakoze ko wamaze kubyemera, ko wamaze gusezerana nabo. Data buja ko bazogukorera gushika ugarutse kubajana aho bagiye kubatizwa. Rero Data buja mwinjirane mu mazi muze kuvanayo. Data buja wamaze kuyahindura amaraso yawe, rekazaca boza Data buja, ndetse n'ibyababuza umugisha byose cyo bagiye kuza bakora cyose babaye bashasha, babaye umwe. Data buja mu bageni bawe, Data buja kize kibabera umugisha kuko bahinduye umugisha
ubw'izina ryawe ryera, amen. Ubu icyo muzokora cyose kizokwemera, ntabwo mukiri abantu basanzwe, mwabaye umugisha. Yesu nashimwe cyane. Intumwa y'Imana ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Uzokorera Imana gushika ryari? Nanjye nk'intumwa y'Imana ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Uzokorera Imana gushika ryari? Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nanjye umuambasaderi w'ijuru ndagiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana. Databuja Mwamushobora byose, ndakengurukiye ubushobozi bwawe Databuja weje gukora muri aka kanya. Yes, laba saya ligiso. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Weje kwikorera igikorwa cyawe izina rikomeye. Ndavuze Databuja reka wikorere nk'Imana. Reka Databuja siga amangamba je kubatiza bose uzuze kubatora gikwiye izina ryawe ryera Yesu. Yesu nashimwe, amen. Hajeje gukoreka igikorwa kidasanzwe. Mubaye abadasanzwe kuko ubu ubushobozi bw'Imana bumaze kubana namwe. Yesu nashimwe cyane, amen. Ntuzusubire kugenda nk'umuntu yarwaye inzoka ngo muze mugenda nk'umuntu atari kumwe n'Imana. Ubu umwumve ko muri abadasanzwe, ugeze ahantu uzuhore wivuga ati ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana aba ari umuntu agize gute? Adasanzwe, kubera n'Imana ibiri muri wewe aba ari Imana igize gute? Imana idasanzwe. Nituri abantu ba nyarucari, umaze kuba umukozi w'Imana uba uri umuntu adasanzwe. Ijambo riravuga ngo niwaba mu Mana, Imana ikaba ngo muri wewe uzosaba icyo ugira gute? Icyo ushaka cyose uzogira gute? Uzokironka. Ugiye ahantu mu rubanza apana kwicara hariya mu ifuruka, uhageze ubu wabwira ati ndi umukozi w'iki? Ati munyicarike heza je ndi umukozi w'Imana. Iyo utariyemera, utamaze kwiyumva icyo uri cyo, ubanye n'umuntu iciye aho, uwo ari we wese aragusuzugura. Sawa? Imana ibahezagire cyane, mwebwe mubaye ubwoko budasanzwe, mubaye umwe n'Imana. Reka rero dusenge Imana. Databuja Mwamushobora byose, ndakweretse Databuja ubu bwoko bwawe hejeje guhindura ihanga rikomeye. Wari ubazi igihe nk'iki, wari ukizi batarabaho, wari ukizi ko bazoba abantu badasanzwe. Uno munsi wabaye abantu badasanzwe kuko mubaye umwe.
tangura kujana nabo icyo bazokora ko cyose kize kibabera umugisha w'izina ryawe ryera. Amen. Mashimeshi kuri iyo Mana tugeze.